Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya byoba bigiye gutahukanwa mu Burundi kuri uyu w'Imana uza. Aya ni amakuru ahejeje kudushikira kandi akaba ari amakuru yizewe avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya bigaruke mu gihugu c'u Burundi, kandi abiwe ndetse n'abarundi bose bamushingurane iteka, kuko Ndayishimiye arazi neza ko mu minsi iri imbere nawe ariwe, kandi arazi neza ko iteka atahaye abari imbere yiwe nawe adashobora kurihabwa. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ibisigarira bya Pierre Buyoya bigaruke mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi bitangaje kandi biteganyijwe gukorwa kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ahe iteka abamubanjirije ku butegetsi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuva mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu nzego z'umutekano ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD, aho ari umutegetsi ukomeye cyane kandi ufise ipeti ryo hejuru mu gisirikare c'u Burundi, uvuga ko agomba gukora ibishoboka byose agatabara abarundi, ariko akabikora abanje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku manama akomeye cyane ariko araba mu ijoro, ariko bikaboneka neza ko ayo manama ibiriko biravugirwamo byose atakindi bigamije uretse gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi amakuru adushikira akavuga ko ayo manama arongowe n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Ibi akaba ari ibintu bikomeye cyane kandi byerekana ko ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bugeze ku mfiro, aho batari bake basaba ko uyu mugambwe uri ku butegetsi wotanga imihoho, kuko biboneka neza ko byabananiye gutunganya igihugu c'u Burundi mu myaka 20 bamaze batwara Uburundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uretse ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ntawe uzi ko bizogira ico bivamwo, ariko ico bikoze abashiranganji babiri b'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda bumvikanye ko bategerezwa guhura bitarenze itariki 31 Gitugutu 2024 mu ntumbero yo kugira ngo baganire ku bibazo bitarishurwa byatumye imigenderanire y'ibyo bihugu uko ari bibiri itosekara ku buryo ibyo bihugu bidacana uwaka. Ibyo ni bimwe mu byafundikiwe mu manama yahuje abashiranganji b'imigenderanire y'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ijanye no gusimbataza amahoro n'umutekano muri ako gace, aho biboneka neza ko rwose ibintu bimaze gukomera cyane nk'uko biboneka mu cegeranyo abo bashiranganji b'imigenderanire n'amakungu b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko basohoye inyuma y'inama y'abashiranganji abereye Zanzibar.
bakaba bumvikanye ko ibintu bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugaruke mu karere. Abatari bake bagahita bavuga ko rwose aho ibintu bigeze Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamushyigikiye bari bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yongere gusubira kugenda neza, kuko biraboneka neza ko byateje igihombo gikomeye cyane Abarundi ndetse n'Abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko rwose ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo kugara imipaka y'u Burundi n'u Rwanda rwose ari ingingo itanyuze mu mucyo, kandi ari ingingo rwose ije kubangamira abanyagihugu batari bake. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Ndayishimiye yabikoze ku nyungu ze bwite, atigeze abikora ku nyungu z'abanyagihugu muri rusange. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko iyo mipaka ikwiye gufungurwa cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye nawe agakurwa ku butegetsi. Naho umuhuza w'Abarundi ibyo yatangaje birateye isoni kandi byarashavuje Abarundi batari bake, bavuga ko rwose yari akwiye gutanga imihoho, kuko boneka neza ko ibintu aherutse gutangaza biteye isoni kandi bitari bikwiye kuvugwa n'umushikiranganji cyangwa se n'umuntu uri ku rwego nk'urwo ariho, ahubwo benshi bakavuga ko yari akwiye kuvugira Abarundi amaze bakareba ko bava mu ngorane barimwo uno munsi. Ariko akaba yaraje ahuhura n'ibyahuhukaga, aho yavuzaga ko Abarundi bakwiye kugenda n'amaguru, ibyerekanye neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ata ntumbero na nkeya bufise yo kugira ngo butunganirize Abarundi ku bibazo bitandukanye bimaze igihe bihanze Abarundi, aho gukora ibishoboka byose kugira ngo asabe leta y'u Burundi gukemura ikibazo cy'ibitoro kiriko kiratera ibibazo. Umuhuza w'Abarundi asaba Abarundi kugenda n'amaguru. Aimé Laurentine Kanyana ni umuhuza w'Abarundi mu nama yagiranye n'abarongoye abandi muri komine Mukaza iri mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yahamagariye Abarundi kugenda n'amaguru ngo kugira ngo bakemure ibibazo byo kwiyunguruza, nayo mu gihe ushobora kuronka bisi mu gisagara cya Bujumbura muri kino gihe bisigaye bisaba umwanya munini cyane. Umuhuza w'Abarundi avuga ko aho ko baguma barindiriye amabisi amasaha n'amasaha, abasore ngo bakwiye kwambara amasipurensi, abakenyezi bakambara amabubu ngo bagaheza bagambara ndetse n'udukweto duto duto kugira ngo babashe kwiyunguruza, kuko igitoro cyo kidashobora kuboneka muri ino minsi ya vuba. Akoresheje imvugo y'agahemo, agasuzuguro n'akagaye, Aimé Laurentine Kanyana yarayifatiye mu gahanga urwaruka ngo rumara amasaha n'amasaha rurindiriye amabisi abunguruza ngo niyo baba bafata urugendo rwo muri zone ya Kinama ngo kandi bashobora gushikayo n'amaguru ngo mu gihe boba bambaye amasipurensi gusa. Muri ako gasuzuguro akaba yavuze ko nawe nyine ngo yashobora gushikayo n'amaguru, kandi akavuga ko aribyo agiye kujya akora. Eka ngo n'abamama nabo nyine arazi ko bashikayo ngo bopfa kuba biyambariye bubu gusa n'akarato ko hasi ngo byoba biheze, kandi ko bashikayo ku buryo bwihuse. Bamwe muri abo barongoye abandi muri komine Mukaza bashoboye kumukurikirana bakaba baratangajwe n'amajambo yashikirije, mu gihe bari bamwiteze ko nyabona ko yogira ico akoze mu gushobora kubashikanira ikibazo kuri leta y'u Burundi, akavuga amagorwa abanyagihugu bagowe. Ubwabo bakaba bavuga ko nimba koko ari umuhuza w'Abarundi ngo yarakwiye kumenya amagorwa Abarundi barimwo kubera ikibazo cy'igitoro n'icatumye kibura, ngo kuko ibyo byose bisanzwe biri mu nshingano ziwe kandi akaba ategerezwa kubikurikirana byose. Abandi nabo bakaba bavuga ko badatahura inyifato y'abategetsi b'u Burundi iyo ari yo yose, ngo kuko nka Aimé Laurentine yarakwiye kumenya ko imodoka yirirwa aragenderamwo itigera ibura igitoro, ko ico gitoro akoresha kiva mu makori y'abanyagihugu birirwa baratanga. Ngo ntiyarakwiye rero kubashinyagurira mu kuvuga ko yoshika mu Kinama n'amaguru. Tubibutse ko ikena ry'igitoro mu Burundi ryatumye haba ikibazo kitoroshe mu kwiyunguruza, haba hagati mu gihugu ndetse no mu gisagara hagati. Nayo abategetsi b'u Burundi bikaba bimaze kwibonekeza ko kino kibazo cyabateye kuwa amazi. Umuntu afatiye ku nyishu zitandukanye umwe n'uwundi bakunze gutanga
zitagira umutwe n'amaguru kuri ico kibazo, aho benshi bavuga ko rwose iyi leta yose yari ikwiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi, kandi bikaboneka neza ko rwose ibi bintu biriko biraba biteye isoni mu butegetsi buvuga ko bwaje gukorera abanyagihugu, kandi ubutegetsi bwirirwa bubwira abarundi ko bwaje kubatabara mu bibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abatari bake bakaba babazwa n'ibiriko birakorwa, kumva Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushigikiye badashobora gukora igishoboka cyose kugira ngo igitoro kiboneke ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, akaba ariyo mpamvu bahamagarira abarundi bose gufatana mu nda maze bakikuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbere y'uko tujya ku makuru arabana n'icyuka kibi kirimo abategetsi bakomeye cyane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose, tubanze tubabwire kuri ino nkuru itangaje ivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeye ko ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya byaba bigiye kugarukanwa mu gihugu c'u Burundi kugira ngo asambanwe iteka kandi akorerwe ibyo abandi bategetsi bakorewe bamubanjirije. Byose bikaba biriko birakorwa mu ntumbero kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine iryo teka azaba ahaye Pierre Buyoya nawe azarihabwe, kuko biravugwa neza ko ibintu bitoroshe, ko nawe ashobora guhunga igihugu, bityo akabona ko igihe yaba ahunze igihugu akagwa hanze y'igihugu ashobora kugaruka mu gihugu, ashobora kugarukanwa mu gihugu kugira ngo abiwe babone uburyo ki bamushingurana iteka nk'uko bisanzwe bigenda. Ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya byoba bigiye gutahukanwa mu Burundi kuri uyu w'Imana uza, akaba ariyo makuru ariko aradushikira. Amakuru yashizwe ahabona uno munsi n'urubuga ikiriho rusanzwe rukorana n'iperereza ry'u Burundi avuga ko ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya bizotahanwa mu Burundi kuwa 14 ukwezi kwa karindwi 2024 bikuwe i Bamako muri Mali. Ikiriho gisanzwe kitanga amakuru n'ibyumviro byo hafi cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Inkuru yaherekejwe n'urutonde rw'ibiteguwe bijanye n'itahukanwa y'ibisigarira bya Perezida Buyoya. Ku munsi w'Imana ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa karindwi 2024 isaha 4 z'igitondo hateganijwe imisa yo gusabira Perezida Buyoya muri katedrali i Bamako muri Mali. Inyuma hazokurikira igikorwa cyo kujana ibyo bisigarira ku kibuga c'indege Modibo Keita c'i Bamako. Ikiriho cyarangije gitangaza ko Perezida Pierre Buyoya azoshingurwa ku wa 17 ukwezi kwa karindwi 2024 iwe muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Ni ikintu gihambaye ko abatwaye Burundi bashingurwa mu Burundi. Igihugu kireka abakirongoye bagahambwa mu mahanga gifatwa ko hari ico kibuze mu kwiyubaha no kwiyubaka. Kenshi biva ku njyane ico gihugu kiba cyaraciyemwo. Catahukana ibisigarira bya Perezida Pierre Buyoya ni ikintu cyiza cyane ku bijanye n'ishusho y'igihugu no mu nzira yo kunywanisha abarundi. Umukuru w'igihugu atabahiriza abatwaye imbere yiwe na cyane cyane nk'abamaze kwitaba Imana aba akoze ikosa, kandi nawe aba yisuguzuguje ku buryo bukomeye cyane. Uko afata ab'imbere yiwe niko nawe ashobora gusofatwa atakiri ku butegetsi. Kwemera ko ibisigarira bya Perezida Buyoya bitahukanwa agashingurwana iteka bizoha iteka Perezida Ndayishimiye, byongere bifashe abarundi mu rugendo rwo kunywana ndetse no gufatanya mu bibazo byose baba barimwo uno munsi. Kugeza ubu abatwaye Uburundi bapfiriye hanze ntibashingurwe mu Burundi bari babiri gusa. Umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yasandabiye mu Busuwisi muri Ntwarante 1977 na Perezida Pierre Buyoya yasandabiye mu Bufaransa aca ashingurwa muri Mali muri Kigarama 2020. Batatu bandi basandabiye hanze baratahanwe. Abo ni Perezida Michel Micombero yasandabiye i Mogadisho muri Somalia kuwa 16 ukwezi kwa karindwi 1983. Perezida Cyprien Ntaryamira yiciwe mu ndege yakorowe i Kigali mu Rwanda kuwa 6 ukwezi kwa kane 1994. Na Perezida Jean Baptiste Bagaza yasandabiye i Bruxelles mu Bubiligi
kuwa 4 ukwezi kwa gatanu 2016. Perezida Buyoya yavutse mu mwaka w'1949 muri komini Rutovu mu ntara ya Bururi. Ni umwe mu basirikare b'u Burundi bize amashuri akomeye ya gisirikare mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Budage. Yarajejwe amabanga atandukanye mu gisirikare. Yarabaye mu nama nkuru y'umugambwe APRONA imbere yo kurongora Uburundi inshuro zibiri, mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1993, hanyuma guhera mu mwaka w'1996 ndetse no gushika 2003. Ni umwe kandi mu Barundi bajejwe amabanga atari make ku rwego mpuzamakungu. Yasandavye aserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Saheli. Yahitanywe n'indwara i Paris mu Bufaransa aho yari agiye kwivuza kwa 17 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Tuzobandanya kubasangiza inkuru zijanye n'itahukanwa ry'ibisigarira bya Perezida Buyoya be n'ibyaranze ubuzima bwiwe kugira ngo Abarundi batari bake bamenye ibyaranze ubuzima bwiwe ndetse n'abakiri bato bamenye ibyo yakoze byiza kandi byateje imbere igihugu ndetse n'amakosa akomeye cyane ashobora kuba yaraguyemo. Amakuru yacu tabandanize ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho mu nzego z'iperereza bemeza ko umutekano ushobora guhungabana umwanya uwo ari wo wose, cyane cyane ku kirimba c'umukuru w'igihugu, kuko amasoko yacu aremeza ko ibintu bitoroshe na gatoya kubera ibintu bikomeye cyane biriko biraba ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse n'ahegereye ku kiri ico kirimba. Amakuru adushikira akavuga ko abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bafise umugambi ukomeye cyane kandi uteye ubwoba wo kubanza guhungabanya umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Murazi nk'ibyabaye mu minsi iheze aho hatorwa impapuro zamagana Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu munsi bakaba bafise umugambi kugira ngo bagumye bakore ibishoboka byose kugira ngo umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ubangamirwe, amaze bahita babona uburyo ki bwo kumutembagaza ku butegetsi, kuko abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushaka kubahemukira, kandi bakabona neza ko igihe Abarundi bahaguruka bakamwamagana byanze bikunze nabo bategetsi batasigara. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamwikureho, amaze bakomeze umugambwe n'igihugu muri rusange. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru azabagezwe ko arabana n'ibiriko biravugwa ku mutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.